eba diaspora n'abagenzi biwanje no muzi ndiko ndubaka barashize mu ruhara bamwe mugabo hari abandi banyononeye ego ariko nta kibazo kwisi ibintu ni bibiri kabisa, hari ciza akaba ni kibi kabisa ya kweli rasta jalo jara safara. Let's go. Mana muremyi wa byose kuri bitangaza iki gihugu cyawe mana isagwa amahoro hey uwa mbere n'uwa nyuma hey tanguriro n'iherezo twende uri Alpha na Omega jalo. Hello everybody, bakunza Inside Burundi TV comme d'habitude avec MC Delanez. Right now turi mu Kanyosha umanukanye kumbaho uduva muri sagara cya Bujumbura, aho benshi basanzwe bita kwa Mufumu kuri Mountain ku kabari, aho twaje kuraba Cooperative Rasta in Action. MC Delanez ndi hano kugira ngo nshobore kubaha update, kugira ngo namwe mama muri update kudukurikirana turakunda kigasasha cya comment zo kuraba Rastaman uko mumubona ngaha. Rero ure tugomba tumuyage amajambo abiri cyangwa atatu iwabo aho basanzwe bakorera ibikorwa byabo bisanzwe badandaza. Je nabonye imenga bakora ibintu byinshi. Rasta in Action baraza kutubwira bimwe mu byo basanzwe bakora. Dukurikirana rero kugira ngo mube update kubona exclusive irisha kuri Inside Burundi TV. Utaraga subscribe kugira ngo ushobore kuba update kwama ubona bimwe mu biko biraca hano iwacu. Jabless mudukurikirane rero na Rastaman. Big up son my brother. asante sana Urameze neza. Duikaze rero kugira ngo dutangure ikiganiro tumeze neza. Mudukurikirane muri benshi cyane muri Rasta in Action. Yes my people, nkuko nabivuze rero turi mu Kanyosha, nkuko twaje rero kuraba Rasta in Action. Cooperative yabo bashoboye gushinga ikigo gikomeye cyane mu Kanyosha kugira ngo ntibarere amaboko. Rora turi kubona Rastaman Carton, abantu benshi musanzwe mukunda ku ndirimbo nyinshi cyane, numwe mu bantu bakoze amateka hano iwacu mu gihugu cyacu Burundi. Rastaman imisisho duhuye mu kiganiro na madam Akeriza, indirimbo ziwe dusoze dukunda abarundi. Welcome Inside Burundi TV. Utaragira subscribe kugira ngo mushobore gutangura natwe muri update. Twakira Rastaman in Action. Let's go Rasta. ya man Urashobora kuramusa dukureka kuri Inside Burundi TV. amahoro y'Imana bari kwatubona bose Kabisa, ba diaspora ni benshi akora turaba right now twabwiwe. eba diaspora n'abagenzi biwanje no muzi ndiko ndubaka barashize mu ruhara bamwe mugabo hari abandi banyononeye ego ariko nta kibazo kwisi ibintu ni bibiri kabisa, hari ciza akaba ni kibi kabisa ya Rastaman. Hari indirimbo yawe nkunda wayise Jazz Love cyane kivuze na ari gitero nkunda cyane, nkunda kuri Mana muremyi wa byose. Let's go 2020 DJ 20 Rastaman. yari ukunda Ndekunda cyane, ndekunda kabisa. Turashaka kumufasha abandi kweli Rasta jalo jara safara. Let's go jalo on va danser jara safara. kweli. Mana muremyi wa byose kuri bitangaza iki gihugu cyawe mana isagwa amahoro hey uwa mbere n'uwa nyuma hey tanguriro n'iherezo twende uri Alpha na Omega jalo. Say man Rastafari. twende Jalo Rastafari. buyana Ni wewe utanga imvura ivy'imbugwa bikaboneka kweli, ugatanga akayaga keza kweli ivyaremwe bigahumeka
Ninda tashimi vyukora wewe Kweli. atari umubabilo Kabisa. Twende. Twende. Hey. Inside Burundi TV right now, Rustin Action, Mukanyosha. Jajalo Jara Safara. I love you. Hey, I miss you. Ja Rastafari. Kabisa. Je t'aime, moi je t'aime, Dieu tout-puissant. Je t'aime, moi je t'aime, Dieu tout-puissant. Yaramboye, ubundi dege mja, Seyimani ja Rastafari, tout le monde Jalo, Rastafari. Katonda munene, Katonda mukuru, Katonda wagara, Kabaka wabaka Seyimani Jalo Rastafari, Jalo Rastafari, tout le monde Jalo Rastafari. Kabisa. Asante sana Rastaman. Kajoje nigahora mwitama. Kabisa urameze neza ariko bro. Ya Jenibo. Amakuru iminsi myinshi cyane no musurahuye kuri Inside Burundi TV gasho kuyaga. Arashobora musakora dukurikirana ndetse uranabaryohera. Rastaman muri kino gihe ari mu biki abarizwa mu biki. Twaje hano tusanze mwaruguji cooperative cyimviro caje gute. Murakoze cyane gose icyumviro tuno munsi canke cejo canke cyajya ejo. Cyumviro no kuvuga ko ari ndemano wayo wanje gushira hano abantu hamwe bafise amatara hanyuma ayo matara tukayabyaza imisaruro twese turi hamwe nico twaje tugira cooperative Rasta in Action Burundi apana ngagusa biragoye rero by'intango utacari bake nkuko ubibona niba benshi ntibarabyumva kubera niyo muco uje ntubonekera bose ariko nibaze yuko ejo canke ijya ejo bashobora kuza bivanye n'ukuntu turipanga n'ukuntu tubayeho n'ukuntu ubona tumerewe neza ngira ngo urabona ko twese ko ari fresher lazima se yako twese turi ama fresher ngaha nuko rero turi ngaha mu mugambi wa projet mugambi Rasta in Action Burundi ni cooperative novuga y'abarasta naho bataraba benshi nahazobumwe ngo azokwega abantu benshi ikicivugo cacu twagize icirore mu iterambere rirama nico civugo cacu twagize icirore mu iterambere rirama icivugo cacu barashoboye gutanguza ibikorwa nko tubibona turabiye no hino tabona inyuma hari amasafuriya inyuma yo hinya hariho ibyo musanzwe muteka mbega Rasta in Action ni ya projet mwugoye musanzwe mukora hano mu Kanyosha. Novuga ko ngaha ari adresse ni nka bio ariko kugira ngo abo turi kumwe bashobore kubaho neza twaciye dutanguza kantu ubona ibintu bora dudandaza ngaha abana ba engineer babikora babose turafatanya kucyaya yego nukuva yuko ubuya nibaze yuko mu minsi mike tutazoba turaba ahubwo tuzoba turi benshi ni cooperative twifuza yuko yosohora aba jeune benshi waruka gwinshi bagasohoka bataravye ibicanke biriye urashobora kudupresenta abo muri kumwe horeye kuri Rasta mugenzi wawe ndetse nasanze bari kumubya ushobora kumenya ko turagana mu kiganiro nabo tubayikaze muri Inside Burundi TV yamura ko dukurikirana bamenye abo musanzwe mukorana n'igikorwa musanzwe mukora naho musanzwe mukorera. Ego nitwa Barutwanayo Aristide nkaba ndi muri cooperative Rasta in Action yarageje kuraba nko kubikorwa twatanguriye ko gukora nibikorwa bijanye n'ibifungurwa bishobora gufasha abantu impande zose buri muntu wari we wese ego twatanguye 11 z'ukwezi kw'indwi kugeza umwanya n'isaha ibikorwa turiko turakora ni byiza turabishima kandi turanabisabira abandi bose kubera kugwaruka canke kubakuze buri muntu wese yiyumvamwe ibikorwa
bijanye n'iterambere arahawe ikaze kandi ni igikorwa ciza cane, ni igikorwa gikorwa mu rukundo, mu rupfasoni, eka buri kintu icyo ari cyo cyose. Ego ku bintu bishobora gufasha umuntu dukora ngaha, turakora amasambusa isambusa barazifungura, tugakorana capati, amagi, rolex, chips mayai, amakawbechi, byose ni ibintu dushobora gukora ngaha bifasha abantu mu mwanya wo gufungura, kandi biri mu bikorwa biri muri Rasta in Action. Dusaba n'abantu bose bavyumvamwo kubikora, bafise n'inguvu zo kubikora, ko boza ku byinshi kugira ngo duhane inguvu, dufashanye kugira ngo igikorwa tereke imbere. Ego kundi wandi ndabona umwigeme mwagize neza kwiyumvira gushira mu mwigeme nawe arashobora kuturamutsa ndetse anatubwira ibyo asanzwe akora muri Rasta in Action. Bonjour tout le monde. Nkuko mumbona ngaha sanzwe nitwa Nduwimana Agnes, nkaba mpejeje amashuri pedagogi, ni ukuvuga igisata c'inderabigisha. Nahereje Ingozi, narashoboye kuba no kwizegwa, numvaga telefone karakomakomye cyane, numva atinya nagasana mu Kanyosha la Cooperative Rasta in Action Burundi iriko irakorerwaho, hari ibintu byinshi bihingurirwaho, mbona vyumva ku matwi, sinari bwashikiyeho ngo ndabe. Warondewe nande muri ico gihe? Narondewe n'umurasta yitwa James Nimbona. Ndaza muri ico gihe ndashika, nukuri je mbere baranantera ubwoba ati none wowe ugiye kuhajya mu Rasta uri umwigeme? Je nanje vanye n'agaciro kiwanje n'agaciro nabone bafise, barambura ati nta kibazo, nanone ikibazo uzojya n'umusi n'umwe uzogishikiriza. Je niho nashika, baroroganiza, barakora mu gikoni, harabateka, harabagira iki, bashanyizira ko na secrétaire w'ivyo w'amafaranga asohotse nayinjiye, kugira ntagire ibitanirane. Nimba hari amafaranga yabonetse umunsi mba ndafise muri registre, nimba ari ibintu bikisabwa bigugu uwo munsi mba nabifise. Nanone inyuma yaho avantage ndiko ndabona uno munsi, inyuma y'iminsi 3 hari amahera ntwara kuri konti kugira Rasta in Action Burundi ibandanye itera imbere. Yego ari benshi bashobora kuba bibaza ibibazo byinshi kuba umwigeme ukora mu Rasta, ndetse n'abarasta bakaba babafata kutariko, mbega kuri we naco vyagutwaye ugishika gukora ugasangane muri bo ubuzima ubaye murabushima. Ibyo barundi bashobora kuba bibaza canke ivyo biyumvira kuri we nk'umwigeme abakora mu Rasta, ubatse umukobwa nta kindi kinakora adi kwiyonona cyane guta umwanya, kubera Rasta tugishaka kuba agaciro mu Burundi, bafise n'agaciro kanini cyane mu Burundi. Kuri wewe nta kibazo ubona byaguteye canke ikibazo ubona ko bizogutera ikibazo, uri fiye n'akazi kurakora? Sawa, murakoze cyane. Je ngerageje kuraba n'ubwa mbere nkishika nazananye ubwoba, ariko bivanye naho mperereye Ingozi, abarasta hari abarasta bitwa Roshero, ahantu mperereye n'ababanyi cyane. Nanone niho dufungurira nk'ubuhugwe nk'ingwara runaka nka malaria, uvuga ati sishaka kuja kwa muganga, hariho umuti baguha usanzwe n'abateka mu mazi. Urumva bafise akamaro kanini cyane. Babuze imikate hafi na hafi hano Ingozi niho barizo. Ukivuga ku Barasta ugera muri ville bashaka kumanukana, je ndi mubanyi wabo, niho nako mwishosha n'umwe muri bo cyane isanga bandungitse ngaha nyene mu Kanyosha muri Cooperative Rasta in Action Burundi, cyane isanga nizewe muri ico gikorwa. Ariko uyu munsi ni isaha nta kibazo ndahagirira, notera n'intege abandi bigeme bumva bo kwinjira muri Rasta in Action Burundi barahawe kazi. Yes, kundi mu Rasta ku ruhande big up man ushobora kuramutsa. Yes, bumba akapera kidogo sasa Umasige say man. Abo muri ngaha mese ndababona ndabakunda maji imbere ya Cooperative, hamwe ugwaruka rw'ikigoza rugakirira, hakorerwa byinshi bitandukanye, dushaka benshi abakuze n'abana no twemira, ntabwo dushaka dread n'uwigipatura mwakira. Let's go. Esa ndabaramukije. Yesa Itanzonima umurasa w'ukuri kabisa. Imisi my brother. Yes, ndashiba Imana nawe sinzi. Ubuzima ni life ni good, tumeze neza cyane, Rwanda tudondega. Imisi myinshi niko rabivuze mu ntango, nawe usanze rimwe mu bagize Rasta in Action muri Cooperative, nawe usanze igisata icyahe n'icyahe kinumva uri fiye no kuburi kurakora mu mwanya nk'umurasa yitahuye azi icarico akazi. Man, ndashimye cyane kuba mpari jambo. Ndi umurasta w'ukuri, urumva nashimye kuba igikorwa kiwanje uko hano kwiteza imbere.
pana ngo stike batuze ngo ni ganja man ariko twese uko ubu twarugura ibikorwa ngaha turi kuri tele abenshi abana benshi baraca ngaha barahaza abakuze barahaca Cooperative Rasta in Action ni kumira ibikorwa by'iterambere turi imbono cyo dushaka mu mbono ejo haza nibaze bavuga ngo twagumye tudufite natabeje tubabwira baraca benshi batubona ivyo dukora turabasavye baze dukorane Cooperative yacu baba ngaho ibintu babisigaye ndabisubiramo ndashima ingene twatuma twakorana gusa cyambe twizeranye dusize umutima hamwe mu bikorwa by'iterambere ku buryo twese hamwe abarundi ndi batafata muntu adashaka gukora giteza imbere nisho tubabajama benshi nibaze bishinga marigara twe dufise Cooperative ngaha umukobwa umusore inkumi ngaha mva ku byaka 17 uzi gukora akazi twamuhamagaye ngaha nta wize n'utize ngaha twe yabye amashuri afise jewe nize amashuri ari mugondo mbasi baba ndende yanje ndimaze tabukuri ibikorwa by'wanje naho mpinza ngo nibiki nkabashima uruhara ngeze kuno munsi n'abagenzi turi kumwe ngaha niyo mbaya dutera tuja turi muri yambono yejo turi mu gatorotoro nzoshika ku mbono twebwe ejo bukeye turi ishirore muri kazoza bisaje gajewe novuga make ishiza nuko gusa tufise Cooperative ngaha dukosaba gusa abashika imbere n'abandi baratumviza ngaha birazo ngaha benshi ngo batumviriza baratubona bavyo tubona byo dukora ibonye uwo dutera intege kwanza muvyo tumo twakora iterambere ryacu akadutera agatege bavuga ngo igikero bikuse umugire ngo ucunguruki yabana nkabashimiye kuba uri badutembera ngaha ni memboro ryacu ni mudushikira kure ni mutuvugira aho generation ndazibashika mudufashe Cooperative yacu itera imbere nkaba nifuza ko uyu munsi ababyumvise bose bari ngaha boza kuvejo kuva uno munsi bo turabakira kabisa ibikorwa ntiduhagarika ni 24 yamani vuga twese hamwe ukunyene yamani kweli kabisa Rastaman no munsi television Inside Born TV twaje kubagenda hano mu Kanyosha musanze mukorera wiyumva gute umunezero usanzwe ufise no wasugariza ariko adukurikirana mugiye kurabwa n'abantu bashika 40 bakurikirana no television yacu kuri wowe umunezero ufise nuwahe kugira ngo tubanaye tuyaga umunezero dufise wa mbere ni kazoza tubona muri vision yacu mu byo twiyumvira n'umunezero tubona bivanye naho tugeze bivaye naho turi bivaye n'umumvikano dufitanye nga hagati yacu n'ibyumviro byo gufasha bene wacu mu buryo butandukanye ego tugiye kuraba abo bose bishoboka surtout mu gwaruka ndafatira ku baririmbye kubera abaririmbye benshi n'abantu usanga batabayeho neza abantu tuzobafatira ko cyane tuzobafatira ko nane n'umuririmbye ama rero icivuzo cacu nyamukuru intumbero yacu n'iterambere ku bantu bose ukura kakantu ka satuntu twanje tungane imbere y'amategeko je ndibaza Imana niyabikora inyuma imisi mike cyane gose ibintu muri Rasta in Action bizaba bikomeye mbere azoba havamo n'inyigisho kubera hari abataraza ngaha mutabona ngaha turafise abadokter uno munsi ntiyashoboye gushika ngaha umuntu yigiye ubudokter hariho abaganga batandukanye bataraza ngaha kuko yuko nibaza nivyagenda neza Rasta in Action ntibizoguma ngaha bora ko akantu gatoyi n'ibiro intango tutangwe kugira ubu tugomba gutangura gusaba ahubwo aho twokubaka site y'abantu bamerewe nabi twiyubakire twegwe nyene baduhe ikibanza conyene kugira ngo Rasta ave muri bwa buju mu byabindi abantu babonye abantu bafise derezi ngo bajya n'abantu barumogo cyo kintu je candurishije my friend cyo kintu candurishije kubera jewe nyamba hari ntungane yo ranje ndimo rero umaze kunyita ngo bajya ngo bana ukaca mu mugwi y'abanywarumogi njamura yuko bengo uri kurancoza mu buryo butanavugwa cyo gituma rero twagize uyi cooperative twagize iyi migambe kugira ngo twerekane role yacu role ya Rasta twerekane nubwo umvise yuko civugo ari ko turi ikirore mu iterambere rirama nyamba twavuze gutyo no kubera biteza kubicirore koko navyo kuyenda bibamwe mu kubicirore ni ikintu gutunganiriza abo turi kumwe imigambi ya Rasta in Action atanda dushize imbere tugiriye ku mugozi umwe tutaravye ngo uyu yize amashuri aya cyangwa uyu ntiyizaya oya twe turaba
ibikorwa by'umuntu, ni rasa in action, ubwo rasa mu bikorwa. Bisigura ko rasa ari mu bikorwa, nuko ko nta uzoza ngaha adafise action, kandi nta muntu numwe burya adafise action. Yes, ari bimwe mu bibazo ngomba kukubaza, wagerageje kutubwira, ariko ngomba kukubaza ibibazo shika kuri 5. Ikibazo ca mbere, mbega ino koperative yanyu ni usanzwe irongoye imbere y'amategeko canke hari wundi musanzwe mufashanya? Musanzwe muri banga, mumva ko ari abarasta baruguru n'abari ino Bujumbura, musanzwe muri banga muri rusange? Cyo ikibazo ca mbere nakubaza igira kare maze kunyishura bya ntuvyibagire. Ego, hanyuma iki kibazo ca mbere je no kubwira yuko twagize ingorane cyane gose kubera abantu kuja hamwe, usanga atari ibintu byoroshe. Usanga benshi nka twebwe babona tukiri bato cume ngo tuko turondera amahera yo kurya mu nda zacu. Byatworoheye rero abo twari kumwe kuva tugitangura, turamaze gukora ibikorwa byinshi iby'ibarabara, nk'iby'ikibiraro, ibintu byinshi twaze kurangura mu gihugu. Ibyo rero twagomba yuko tutoheza gutyo, ahubwo twoheza neza, tukegeranya tukagabanya ubushomeri, ko ndabivuga nabi. Turifuza ko ubushomeri mu bantu bugabanuka, twene dushaka kubuheza. Mugabo kubyifuza dufise, turifuza yuko ubushomeri bwogabanuka mu bantu, parce abantu barakenye. Abantu barakenye. Koko turaba ukuntu umuntu yoba afise ibyiyumviro. Ofite abantu baragendana ubuseke ngaha, ubwo buseke badashaka kubugurura. Je nibaze ko hageze yaha ubwo buseke abantu bagendana ubugurura kugira ngo badevelope iterambere kuri bo no ku bandi bose. Ofite je ndiko ndaraba ikibazo abantu bese usanga bafise cy'ubukene, nta kazi ngo ntaki ngo ibikibiri, ibintu byinshi cyane gose. Ugasanga ikibazo ari kimwe gusa, ikibazo ni one love, ikibazo kiri ku rukundo, ntibakundana. Uba yuko ugize ngo arakreye iki canke iki, turabazi benshi bakreye binabiriya, ako dusanga ari ukubikwegerako. Mugabo twebwe turi ngaha kugira ngo turabukundu twokwirekura, dusangire n'abandi byo ubutunzi bwacu, kubera igihe dusigaje ngaha kuri isi igitoyi. Kirakwiye yuko umuntu wese yerekana uruhara rw'iwe afise iby'Imana yo baramugabiye kabisa. Ibi ni ibibazo bikurikirana bifatanya kugira ngo dukoreshe umwanya. Hano musanzwe mukorera, mwaronse gute? Musanzwe muhare ku kwezi canke numwe mu barasta mugenzi wanyu yabaye ugiye mushobora kubakorera? Ndetse n'ikindi kigira kabiri, mbere ya mwebwe musanzwe muca mwungukira he? Abo mukorana barahembwa canke mufise uko muziganye ubutunzi bwanyu, ari projet kanaka mufise? Ego, urakoze cyane gose. Umugambi two turashigikirwa n'umutama ngaha, nubwo sinona muvuga neza n'umutama Ndegarasi, Mutama batazira mupfumu Salvatore. Nizari bikuye nuko ndamuvuga mwizera kubera n'umutama novuga w'amateka. Mutama novuga yoba yarakoze ibyari byarananiye abandi, kugira ngo turonke biro hararushe cyane gose imyaka myinshi, ariko umutama yumvise imigabo n'imigambi dufise, yavuze ati jewe ibishoboka byose jewe ndabibaha, hanyuma ndanyirizeko. Burya rero ibishoboka vya mbere ni adresse, ibishoboka vya mbere nuko twagiye hamwe tukaronka uburyamo no gufungura, twafungura neza. Ubu muri twebwe ntawe kwija muri restaurant, ntawe kwifungura nabi, ifungura twirondere twebwe nyene. Urumva iryo ni terambere. Bisigaye nuko tubyaza umusaruro ku bantu twasabye ko bodushigikira, kandi n'uko turaba wese ntiyumvirize gusa. Abarundi barakunze kumva, bakunze ibintu bya nzonzo, kubarira nzogera gute. Ubu harageze yaho icyo umuntu yumviriye agikora, agishitsa agikora. Abantu baravuze cyane rwose, bararenze, baguma bavuga. Harageze yaho mu byo dufise twiyumvira, uri kubivuga ahubwo tubikore. Niyo ntumbero ya Rasa in Action. Umwe wese ngaha agomba gutanga ingufu ziyo kugira ngo turonke iterambere twese hamwe, turi kumwe birashoboka. Vuga ukore twese hamwe, ukunyene. Yes, wifuza kwinjira muri Rasa in Action bisabye iki? Yokora ibijanye n'iki? Yo zakaronka agashiruka bute kiwe gute? Kugira ngo twegerane gucyaya twese ngaha twaratanze 25,000 yo kwinjira, yo kuvuga 20 yo kwinjira na 5,000 par semaine tuteza guterera kugira ngo tuzamuke n'ingoga mu buryo bwihuta, dushobore kuronka mbere n'abandi bantu baza kudufasha, kubera ntibaratwumva neza mu gihe tukiri bakeya, ariko nta kibazo, aba barakwiye, abandi bazoza mu nyuma. Iyo ukwezi guheze musanzwe muronka namwe ibyo tuma mubaho canke mufise ihangire mwihaye
rya cotisation biramuhagira umanza kwigeza. none ubu nyene no kubarira yuko tutarashobora kugira intumbero nziza muri Last in Action kubera imitahe twifuje ntirashobora kuboneka. Ariko murafise uko muziganya? Ariko turaziganya, turafise account yacu, turafise account yacu twama tugenda nibaza deux fois par semaine. Ya twama twamugiye kugira versement. Ya tukajana ico tuba dufise. Kibaze yuko inyuma y'imisi mike natwe tuzoba tumeze nk'abandi tuba duteye imbere. Yes, rasa tugushimire umugenzi wawe akajambo kagasunika gumo bwira ko radukurikirana ndetse n'abasanzwe ba mu Kanyosha bifuza kubashorera aho basanga ubibutso bita adresse ya mukorera. Yego. Adresse nkuru ni kujya kane ku Kabare Mountain Bar. Yego niho dushobora gushika kugira ngo umuntu wese afate icyo yumva keneye kiharangurirwa. Yego. Bibutse byo musanze mukora nk'ibintu bya mbere akenshi biboneka araboneka amarolex, amachips mayaye, amakawbeach, mirete, eka n'amasambusa n'amatofi. Nyama isoya. Kwi abatofumo y'aba Adventist. Yego. Yes, secrétaire wa coopérative Last in Action na wakajambo kagasunika rugi sugira ko tunarangiza. Ndabashimiye cyane kuko numwigoye kuza kudutemberera ndetse n'ukuntu mbona public yavyitwayemo neza, mbona baje kumviza ikiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane. Ico nabasaba nuko botera bogira agashiro kabuta akaza bagashikirana muri coopérative Last in Action Burundi bakugira babaze ibikoregwaho ndetse n'inyungu kuri coopérative Last in Action. Murakoze. Yes, rwasa tushogeho tunarangiza. Bajya mukagasunika rugi kugira ngo ushobore kugira vuga twese hamwe ukunyene tuse n'abagushimira cyane bemenya dushitse ko ngaha ubwa mbere na mbere ni kujya kane Bare Mountain. Niho murasta ukuri aherereye ku binyanyuzigo hari ngaho kwa mu metre nga Keizi Cobra niko mutazi taza Keizi Cobra mu tipe ashoboye guhingura ibintu bimeze neza. Ndamukikana cyo kuranga turi kumwe muri cooperative yacu Last in Action muri cyatambire cyacu tubaye ngaha turi mu bikorwa ubumwe abana ngene tuhagaze tumeze kunyene dusangira kunyene ijambo ni rimwe dushaka bimera nimera imihingo yose abumva iri jambo abumva ngene twabisiguye waryohewe ni kayo twamaye kaze navuze kuva kare nta muto nta munini nta muto twese ngaha ni mu bikorwa ndibazo ushoboye niwe tuzokwakira ngaha abandangije shimira wewe nyene dushanira imbere tubwira abatatubona ngaha ariko babwira adresse man man tugushimire cyane. Yes, Last in Action tugushimire cyane. Dushimira go mwese bakora natwe kino kiganiro ku Inside Bond TV. Murabuwa cyane tubabwira ati big up cyane, ariko turangize nakandi karirimbo ka Rastaman tuwohereza ko radukurikirana kugira ngo bigoye cyane. Kora tuteze imbere. Kora kweli tuteze imbere.